gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'imvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu mu 2026. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe ivyerekeye inzoga zitandukanye bivugwa ko zikorwa hadakurikijwe amategeko mu Burundi. Zifise amazina atandukanye harimo nka gasarabwayi, za kiki n'izindi. Baba abanyagihugu canke abategetsi bo mu nzego zose gushika ku mukuru w'igihugu bose baremeza ko izo nzoga zigisibije kandi baraziyamiriza bivuye inyuma. Abazinyoye ngo baragoyagoya ubuzima bwabo bugasinzikara cane ku buryo atagikorwa na kimwe baba bagishoboye. Izo nzoga ariko ngo zirakundwa cane n'abanyagihugu kuko zirazimbutse kandi zikaba ziboreza vyihuta. Igihe umushikiranganje w'ubutunzi yari mu nama nshinga amateka mu ntango z'uku kwezi gusigura ivyerekeye amahera leta izokoresha, havuzwe ko ikinyobwa conyene ca kiki catanze ikori rigera ku miliyaridi 6 mu mwaka uheze. Ari naho yasavye abashinga amateka kwitondera guhagarika ivyo binyobwa kuko ngo ababikora babironkeye uruhusha hanyuma kandi leta ikaba ikeneye ayo mahera. Ariko kandi ntakana ko bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu. Uri kurumviriza nta numwe atifuza ko ivyo binyobwa biranduranwa n'imizi, mbere hakanashikirizwa n'amajambo akomeye yo kuvyiyamiriza ku buryo uyumvise utokwibaza ko hari uzosubira gucutsa umutima wo gukora kudandaza canke kunywa izo nzoga. Ariko budakeye na kabiri abo bategetsi usanga bagiye kugurura iratiro ry'ibidandazwa bitandukanye exposition ririmwo n'ivyo binyobwa. Aha rero niho haza ibibazo bitandukanye. Abakora ivyo binyobwa ko bazwi kubera iki batabuzwa kubandanya babikora? Kuki ivyo biba mu gihe hariho ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN? Mbega amahera yo basumba amagara y'abanyagihugu? Hokorwa iki ngo imvugo ijane n'ingiro? Ibi rero ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Siriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango kuri humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Muri kino kiganiro rero twatumiye Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire Oricome. Ndamuramukije. Ndabaramukije nanje. Turikome kandi n'umwigisha wa kaminuza Professor Severus Ndayikengera yigeze kuba arongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN. Nabonye nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije cyane. Ego murakoze. Turikome kandi na John Christ Kavakure n'umuhinga mu bintu byo kwenga inzoga, sinzi ikindi umuntu yomwita mu izina rimwe. Chris nawe ndakuramukije. Ndabaramukije. Ego kandi ndaramukije n'abandi bari ngaho nka Gabriel hamwe na Professor Severus. Twari twatumiye n'ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka mu byo bujejwe harimo kugenzura abakora ibinyobwa abarundi bihereza, ariko batubwira ko kuri ico kibazo twokwisunga ivyo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor ntaho ntuye aherutse gushikiriza mu kiganiro aherutse kuremesha ari kumwe n'abashikiranganje bose. Ico kiganiro kikaba cabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Aha naho umushikiranganje wa mbere yari yavuze ko bagiye guhana amashira hamwe ahingura izo nzoga dakurikije ibipimo vya BBN. Ariko hagati aho izo nzoga zirabandanya kudandazwa ukuri kwamye mu gihe abanyagihugu bo bavuga ko zibabangamiye. Nukuri zirakora amabi gose nk'abagabo bamwe bazinwa baraboregwa, abana bakarara inzara, abagore bakarara inzara. Nukuri kuzikuraho byo bara amahoro menshi, igihugu cyogira amahoro kuko zirononya abantu ko barazinwa bakaboregwa cyane. Mune yakanyoye ari abo ushobora gasanga konona cyangwa abandi ugasanga akabamirire neza uko si bose bafise imitwe ingana. Iriho barayinwa bari kwa n'abayinwa nawe n'imihimbi naco bimare barafutanya ntibamesa ntiboga ubuzima bubi gose butabaho. Ko abantu bakwiye kwiheba n'abazizana bazidanaza bazihagarike. Bamwe yomerwa nabi sinzoga yo kunywa hofumwe inzoga y'ibitoki isanzwe ya irica utinywa bariye erega hari abazita ko kwimvira ngo bagiye kunywa nabo bagiye kumwumara. Iyo bita ngo ntungasada niyo bavuga ko iborera guca amaguru naho uri umusore ngo winyoyeba barakwandaza ngo mu ufise inguvu zingana gute nica mu nkokora. Ndiko ndaraba ukuntu abazinywa bameze
gusa abantu bazima ntibagikomeye kuko abazinywa bose usanga ari abantu bo kwirirwa mw'ibarabara batembagara mw'ibarabara nta n'imirimo yabo baba bagikora zirabaca intege zikabagira ibimuga umuntu umugabo ugasanga agenda kumbagara aho hasi atanuwo yosanga kwibarabara avunikiye ngo amutere kubw'intege nke kubw'izo nzoga aba yaborewe kubwanje kubw'izo nzoga nuko zidandarizwaho ababona n'abategetsi bakabibona badafata ingingo yo kuzituza nyezina ngo ziveho je mbona abantu kuva nkura mbona banywa ibiyeri nta muntu arapfa ngo agenda akagirire uyanyoye ikiyeri kubera ikijo cemewe kikanyobwa mugabo ivyo bintu bakabireka bikaguma binywererwa mu gihugu kandi tuzi ko ubutungane bujejwe kubikuraho buhari agasara bwayo numva ngo nagasara bwayo nkabona abantu banyoye nkabona batembagara ariko kandi nkabona ababandanya bazinywa bapfa n'ingoga kuko bavyimba mu butama bukavyimba bagaca bagwara mu minsi ngahe icyo usanga bahwereye bapfa nkaza numva ngo yari yarangwemo ngo yagumanywa agasara bwayi bijanye n'amakike n'agasara bwayi kuva umukuru w'igihugu nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye avumereye ko bihagaritswe nibaza ko muri Kinama bavatikanije n'indongozi zisanzwe zirongoye mu Kinama abashefu de zone n'abadekaritier bafashe iya mbere mu kubituza nibaza ko ivyo bintu atabikibazwa mu Kinama kiretse abo babikika mu kiza nta nyambura gahonze mugabo nibaza ko kubajeje intwaro guhera kuri chef de zone n'abadekarite basanzwe bo muri no zone Kinama bafashe ya mbere mu gutuza ivyo bintu vy'ibiyayura mutwe amakiki n'ibindi vyarigeze mu gihe byavugwa ko vyemewe n'amategeko ngo imaze guhagarikwa bafashe ya mbere mu kuvyirukana aho biri hose haba amaduka haba no mabotike izo nzoga ziratera mabi abantu baba papa cyane kuko iyo bamaze kuzinywa umenga nta n'ubwenge basubira kugira ndetse bamwe nukumererwa nabi bakamererwa nabi bakanapfa bakabyimba amaguru bakabyimbinda ibintu nk'ibyo ariko mu quartier twe turimwe bariko baratituza cyane ndizihuse ubukuboneka no yibona ni imwe ntumenya niyo yayikuye kuri twebwe twabona yuko izo nzoga bozituza zikavaho kuko zirazana ingorane nyinshi cyane mu bamama n'abamama hari abazinywa n'abapapa muri rusangi agasara bwayo nani ko barabikuye batarabikura baravyihereza ku bwishi kandi ntibaraba ngo n'abagabo canke n'abadamu bazinwa nka bose kiki wanyoye ntiwafungura iyo ni ingaruka mbi ya mbere kandi no ukazi ntiwakura neza umuntu anwa agasara bwayi anwa niko nta nguvu yagira yakora amagoyage muri rusangi rero ubu turashima Imana kubera babikuye kike n'ubusara bwayo babuhereje bamusanga bajyamye mu mabarabara abandi ugaca usanga bagenda bashika muhira bakibana are nk'abasore baca biba ivyo bahora mu mazu wabo kugira bagura ubwo busara bwayo nayo makike abandi ugasanga baravyimvye amaguru abandi ugasanga baramaze kuba nk'ibijuju mu mutwe agasara bwayo abazinyoye bagenda baratembagurika bakaboregwa ugasanga bagenda oya agasara bwayo kararenze n'ukuri umuntu arahinduka akamenga n'umusazi kandi ari umuntu akomeye leta yoraba ikagabanya nimba ari imyaniko ibiriyo nimba ari iki n'ukuri hariho abantu benshi bameze nk'abasazi kandi bari bakomeye inzoga ya kiki cyangwa ikibangara ibyo bita ubusara bwayo ubusara bwayo nibaze ko ari ikinyobwa cyose kiri mu gacupa ni inzoga zidakunda kumera neza amagara y'abantu uwazinyweye muri make akunda kumera nk'upararanganye mu mutwe ntamererwa neza usanga ntabatuje gose usanga ari umuntu aguma ashwana si nziza mu bisanzwe ababijejwe bogerageza kugira ngo bazigwanye kuko ndabona yuko zidahagurukiwe ziratosigaza amagara y'abantu kenshi usanga ariko arisobako ugasanga ariko aradiko ziranamwica usanga nta n'inguvu afise usanga nyene baca nta buzima afise usanga n'amaguru yaravyimbye kubera izo nzoga nyene gusa nyene ubu turashaka ko zarapungutse mu ntuze mu mabotike aho zigugwa. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. ngira ngo murumvise uko abanyagihugu bavuga izi nzoga bita amazina menshi agasara bwayi kiki niko ikibangara novuga ko ari make mu mazina bita izo nzoga
reka rero duhere kwa Severe wewe wigeze kurongora ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'izi nzoga wumvise ibintu abanyagihugu bavuga kuri izi nzoga namwe mukaba mwarigeze kurongora iki kigo mwebwe mwumva umenga hari ico muba mutakoze kugira ngo ibintu ntibishike ibi abanyagihugu bariko baravuga ndetse n'amajambo mwakishijemo y'abubahwa byose ndabyumvise nta kintu gishasha na kimwe kuri jewe kirimo nk'uko uri kurabivuga izi nzoga zirabangamira amagara y'abantu n'ibyo kandi igihe natwara BBN narakoze ibikorwa byinshi cyane kugira ngo ndazituze naragirishije isekeza mu mpera z'ibihumbi 2022 gushika mu ntango z'ibihumbi 2023 turakwiragira hose mu gihugu amahinguriro akora ivyo bintu turayagendera turanayahagarika tumaze kuyahagarika tuja kuraba yuko koko ibintu bakora bitameze neza bitubahiriza ubuziranenge byonona amagara y'abantu bitanashobora no guhiganwa kugira ngo bije ku isoko ari isoko yo mu gihugu hagati cyangwa isoko yo mu karere cyangwa isoko mpuzamakungu nk'uko amategeko ya OMC abivuga hanyuma twarakoze ibikorwa neza bitwara n'umwanya munini amahinguriro yariho ico gihe yashika hafi 200 hanyuma turasorongora twari tugeze yuko muri ayo mahinguriro ayo tworeka agakora yoba amahinguriro yababa 40 ariko tugeze ngaho nukuvuga yuko amahinguriro agera ku 160 yose mwari mwayahagaritse twifuza kuyahagarika mwari mu nzira yo kuyahagarika hanyuma twagomba kuyahagarika kuko jewe ibi bintu by'ubuziranenge cyane cyane ico biza gufasha no gukingira amagara ya bene gihugu hanyuma bigeze ngaho twamaze no kugira n'urutonde byakorerwa mu bushikiranganje harimo bw'amahinguriro n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu batubwira bati kugara ni bibi biragoye ahubwo ni mubigishe bamenye guhingura neza hanyuma babandanye bakora jewe aho naravuze reka tuhigishe jewe ubwanje kukubera mu byo nize harimo ivyo guhingura no gushingura ibifungurwa abo bantu b'amahinguriro cyane cyane abakora imitobe irimo gingembre narabigishije muri Senteya n'ikigo nigeze kurongora imyaka 7 naco nyene ndagenda ndabigisha ndagira ntukabona yuko ibintu byo guhingura nukuri biracyari inyuma abantu batazi Senteya wo babwira ico kigo nyene ico gikora ni kigo cy'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa yego hanyuma rero batubwiye uko turavuga tuti ndi tuja hejuru y'amategeko reka tugirene mugabo kukubera nabiraba ingende bimeze kandi byari ibintu fitiye ubuhinga naravuze yuko atanu kwezi kuzosubira kurenga tutagarutse ku ntango tutagarutse muri case de départ no kuvuga iki kukubera nabona yuko abo bantu naho twabigisha bobo kubera atabintu byo kugenzura ubuziranenge bari bazi cyane kuri bo jewe nabona yuko igikuru kwari guhingura ibintu biba byiza biba bibi dushire ku isoko twironkera amafaranga nkuko muhora muvyumva n'abakuru bariko barabivuga ndavuga nti aba bantu rero naho tubigishije kwigisha abo bantu nukubahimiriza bakumva akamaro ko gukora ibintu bikwizere norme bitonona amagara y'abantu mugabo urumva siko byari bimeze ndavuga rero nti naho tubigishije jewe ndabona yuko nukuri mu gihe kitari kinini ya tuzogaruka aho twagarutse nivyo rero turiko turabona ubu none raba
nivyo biriko biragaruka iba bakuru bavuga ibi abadandazi inzoga bavuga abazihereza bavuga nta kintu na kimwe kintanganzamwo nivyo navuga ndi muri BBN. Ego urakoze cyane reka tuje kwa John Chris Kavakure asanzwe nawe ari umuntu asanzwe amyira igikogwa cyo kwenga inzoga ibyo byose izi nzoga baba bazisabiye uruhusha nkuko Severa aje kubivuga bapimye urugero rw'umusemburo canke umwambiro canke umwanike mugabo munyu mugasanga bakoze iziza gukora ibara biba byagenze gute we usanzwe umenyere buhinga bwo kwenga cyane cyane ngira nshimire cyane Professeur Severin sinarinzi ko ico gikorwa yari yaragikoze ikintu kimwe gusa atavuze Professeur ngaho nukwiyamiriza ibintu by'ubusuma bw'izo nganda kindi naco nugukingira abanyagihugu ikintu ca mbere ngira nishure kuri ico kintu wambajije none izo nzoga ngo kurenga ibipimo vya BBN kuri jewe nukuri kw'Imana sisanganya cyangwa ikosa ryo kwihenda ahubwo n'ingeso bama bagize kuva kera kuko baba bashaka kuronga inyungu y'umurengera kuri jewe mbona yuko ari ubusuma kugira brassage c'est une science exacte abo bantu ikintu niyo bita échantillon mengo mu kirundi bayita icitegerezo meme professeur yoshobora kubitubwira abo ba producteur kenshi bategura icitegerezo donc échantillon gito c'inzoga nziza kandi ishitse ku bipimo hanyuma ico kigo kimaze kuhaca kikaca kibaha ugo rupapuro rw'uburenganzira hanyuma babahaye umugongo gusa baca bahindura burundu uburyo bwo kwenga kugira ngo barenze urugero kandi baronge inyungu ico ni ikintu ca mbere bama tubona kenshi kuko iyo fenomene tumaze kuyibona muri Benin mu bindi bihugu ikindi alcohol yo mu nzoga niyo bita ethanol ariko kenshi ngaho barasubiriza alcohol nziza ikogwa muri fermentation normale sinzi ngene novuga fermentation hanyuma mu bintu vyo kwenga bakoresha malt bakoresha isukari ivuye mu bintu bita adjact muri jargon brassicole bavuga les grains crus izo grains crus hari ibigori hari umuceri hari imyumbati hari umwambiro bashiramo hariko revire bakoresha ni revire ziba zatoranije kugira ngo tugire iyo fermentation bifata umwanya munini ni iminsi 5-6 ariko abo bantu babona yuko bifata iminsi myinshi izo nganda baca bahindura baca bafata ibibido vya alcohol nyinshi bita les alcools felatés nka methanol sinzi ko bafise ama laboratoire a detecta methanol Severe ngaho murafise laboratoire canke ikigo gishobora kumenya yuko ari methanol canke ari wundi mwambere bakoresheje BBN irafise laboratoire ishobora gupima ibintu vy'amaparametre alimentaire mu bifungurwa nico gituma banatanga na certificat kandi igakorana n'izindi laboratoire ziri mu gihugu hariho laboratoire ya CNPA hariho laboratoire ya Izabu ego urakoze reka dusubize ijambo Chris urumva rero kugira ngo banyarutse izo nganda baca bashiramo ayandi alcohol kandi izo alcohol bakoresha na alcohol bakoresha mu marangi canke bakoresha mu guhanagura ivyuma kugira ngo bakure ako kamoto ka alcohol kenshi baca bashiraho ayandi makolora amakolora ni yandi ahindura isura ahindura irangi gahindura nirangi hanyuma rero ikindi kintu narabonye yuko abantu bakora hajya na gitabo cerekana igikorwa cyo kwenga ico bita fiche de brassage yerekana ingene ico gikorwa isaha ku isaha ahiburaya nta kuntu umuntu yotangura kugira brassage utatanze demande ya brassage kugira ngo bamenye ibintu biza kwinjira muri iyo brasse uza gukora uno munsi bataguhaye autorisation utababwiye n'amasaha utangurira iyi brasse itangura saa moya igahera saa 6 ayo masaha yose babazi yuko iyo échantillon irakogwa hanyuma abo bantu boshora kuza a n'importe quel moment bakinjira mu ruganda igihe cyaco cyose ivyo turaza igihe cyari cyo cyose utegeza kuba ufise badge yawe ukerekana yuko ngende umuaja wa douane canke wa service ya control twibaza yuko abo bantu ba BBN sinzi yuko igenzura barikora gusa ku icupa ryaheze canke ayo magenzura bararungika abagenzuzi
mu nganda bakaraba ibitabo vyerekana ivyinjira n'ibisohoka ku isaha kuko banze twishure akwishaka ko gato kugira ntitubave tukibagira hama cyo tubandanye muri BBN processus yo kugira ngo batange certificat ibi binyobwa bije ku isoko barabikora kandi ntibabikora ku buryo bw'iwabo gusa bikogwa ku buryo bukoreshwa ku isi yose uburyo international kuko hariho des systèmes de certification des produits iyo umuntu afise uruganda agakora ibintu imbere y'uko aronka certificat BBN ndetse n'imbere ya BBN hariho abari muri direction générale de l'industrie hakaba nabo muri CNTA baragendera izo nganda bakaraba yuko zikwije ivyangombwa ari bikoresho ari procédé technologique bakoresha nkimu gukora amata canke gukora ibindi hariho procédé technologique ingene bagenda barakoresha bapasteriza bagirande barofruadisa bakaraba yuko ari byo ndetse bakaraba naho bakorera yuko hakwije amategeko ivyo byose barabikora mu nyuma bamaze kubishima byose no haza echantillonnage bakaja gutora ama echantillon y'ivyo bintu bakazana muri laboratoire bakagira analyse hanyuma analyse resultat nizo bazoraba kugira ngo bashobore gutanga certificate urakoze ariko arabivuga nuko bigenda Chris bandanya gatohe matuhe duce duhijambo Gabriel Rufyiri Jesse no kwiteranya n'inyoni nazi kurasa ikintu gusa mbona ibintu byinshi ibintu tuza kwinjira muri detail turabona ko bakorera mu mabidon hari ibintu byinshi turaza kuraba ingene amacupa yabo abameze professeur yarize byo gukora inzoga arabizi sinzi yuko mu Burundi mufise ico bita guide d'autocontrôle ni ibintu byose byanditse indani kandi umuntu w'uruganda ategeza gusinya kuri urwo rupapuro nukuvuga yuko iba ari pacte nukuvuga yuko habaye n'ikintu kimwe kibuze urwo ruganda bararugara kuko ikintu ngira ngo Chris ni bimwe yavuze yuko bari baharuye inganda amajana 2 ariko bari bagiye kuzikontra basanga bagiye gusigaza 40 gusa ngira ngo nivyo bihweje nakubwiye sino kwiteranya n'inyoni nazi kurasa uno munsi ndaza kwishura ngumuhinga mu bintu by'inzoga hanyuma ari ikindi kintu ngire mvuge kuri abo bantu ba BBN bamaze kubigira amagenzura nibagira igenzura gusa ku icupa ryaheze nariko ndibaza yuko bagira amagenzura bakagenda isaha ku isaha kugira ngo bamenye ugo ruganda bakora gute amastoke ya matière première barafise amafagitire yazo barazi urugero za traçabilité quantité niba quantité itajanye nivyo badandaza habari ibintu by'ubusuma burimwo ikindi naco nibaza yuko eske baragenzura amasaha abo bantu bakora eske abo ba producteur bakora mu ijoro kuko kenshi barakora urabona ko bandika ko bakoze kuva mu gatondo gushika 8 canke gushika 11 ariko hari abandi bakora mu ijoro bakongereza ibindi bintu mu ijoro atanumwe abibona none iyo controle bayikora gute Gabriel Rufyiri uratubabare ko twakurindira umwanya muremure ariko byari bikenewe kugira ngo tubanze twumvirize abahinga wumvirije Severo kumviza na John Chris abahinga muri ibintu byo kwenga inzoga nawe mu byo gupima ubuziranenge ubu woba watahuye aho ikibazo cyaje gituruka kugira ngo izo nzoga zikwire mu Burundi ubwa mbere nagira mbanze nshimire mwebwe mwatuganije kino kiyago nongere nshimire n'aba bahinga babiri kandi uko bariko barabisigura ariko byagomba kugenda mugabo Chris jeje kuvuga nibaza ko byogora cyane mwa kino gihugu ko uko Chris ariko arabivuga byogenda uko abivuga ariko byagomba kugenda kuko ikintu kiraba n'amagara y'abantu cyagomba gukurikiza amanorme muganira ndababwire jewe kiretse ari nk'igitangaza gikoretse mu kino gihugu cyacu sinibaza ko hari ibintu bikorerwa hano bikwije amanorme je ntavyo nibaza ko wihebura rwose Garusire gato kwihebura ndabivuga mfise ibyemezo n'ibimenyetso bigaragara biboneka ntanga karoro gasanzwe nk'ibi Chris aje kuvuga bya protocole yuko
baba biteze bariko abadongo baca babimenyesha ababijejwe kugira ngo umwanya n'umwanya bashobore kuhaca bace kuraba ingene bariko barabikora. Mwumvise yuko hariho nk'amahinguriro hafi 200 ari ngaha mwa kino gihugu, mugabo turaba abakozi n'uburyo muri BBN bafise ivyo ntibishoboka kubera badafise uburyo bukwiye bwotuma baca bagenzura aho hantu uwo mwanya nyene. Hanyuma n'ingene bahembwa abantu baje gikuba nk'ico oyi bagomba kuba bahembwa ku rugero rwo hejuru ku buryo ata tentative de corruption n'ibikiyovyoba. Ivyo oyi twese turazi ingene bafashe ko bidakunda. Hanyuma ikindi naco sinzi ko mwese mwaba mwarakuri ikiganiro Dr Samuel ayoboye ikigo BBN mwa kino gihe yavuze, mwarumvise ko hari abantu bamutera ubwoba bagenda no kubagendera mu mahinguro yabo bakabatera ubwoba. Erega ibi bintu by'uko usanga hari ibintu by'abagenero n'abaki usanga bari mu ivyo bintu by'amahinguriro n'amantu zega navyo n'ikibazo. Nico gituma tuvuga abantu bo muri leta nibareke kudandaza. Ikindi naco mwe mwashobora gusigura ukungene inamashiga amateka ivuga ko ivyo bintu byohagarara, umukuru wiwe akavuga ko ivyo bintu byohagarara, mugaye ivyo bintu bigaguma bikogwa atacamira. Mwe nimwumva ko abo bantu mengo nibo bagaba igihugu. Rufyiri urabivuze, reka tubanze twumvirize abo bashinga amateka nyene uko babivuga ha mucu bandaniriza ngaho imbere yuko duca dusubira kwa Severe. Abacuruza izo nzoga bose bari bako guhagarikwa, izo nzoga zikaba interdit et prohibé sur le territoire y'igihugu cy'u Burundi. Nk'abaserukiye abenegihugu, iyo abenegihugu bariko biplenya natwe turi hano tuvuga ko twatumwe nabo ntituvuge nta gico dukora ntibyumvikana. Birateye umubabaro, birateye agahinda kubona abenegihugu nyene bariko baradufana tubona, kuko uri kuraraba uciye no ku masantere menshi urabona ko benshi atagikorwa bakora, ugasanga n'umuntu mbere aragusongoye agacupa mugaka cagwa imbere yawe akiri karagusongora. Vyanashikiye ku gasantere kamwe aho umwenegihugu anzi ariko araza angana asaba agacupa mugabo acagwisha agakomokomo. Urumva rero ko bihari atari agaseseshwa n'umuri nk'uko abandi babivuze. Mushikiranganje urakuranya les experts à la matière indépendant batari muri ivyo biyoga, batari ko bakora ivyo biyoga, bakubwira expertise, bakubwira ati matière première y'inzoga itokwica amagara y'abantu yobiyihe. Uko bijya bya alcool bazana hanze, bijya bya alcool éthique bazana bakaca bamenaja n'ibindi bintu, c'est très dangereux. Ano togera rusansuma nta karere na kamwe ko mu Burundi tutosanga bamaze gupfa n'abatapfuye ngo bahambwe bapfuye bagenda nta misi basigaje. Rero harageze nimba mbere hatarengeranye yuko hagira igikozwe by'ukuri kugira ngo dusove ubuzima bw'abene gihugu. Nagira nsabe ahubwo tuze turabe ko boha ingufu administration tukadakeza n'abastanteri bari batanguye kubifata ingingo zo kubihasha, kuko nabo nyene ndibaza ntibari bansa amarosete ariko barabona iciza kirimo ko ari cukuru kiza umwene gihugu. Umuntu agenda kugura umunyu abanza kwihereza iyo kiki, ayinyoye wa munyu uzosanga mu ibarabara atawushikanye. Ni vyiza ko nimba rubushikiranganje bujeje ubudandaji bujeje gutangiza impusha nibabanze barabe neza mbega by'ukuri iki kintu ntaco kije kononera amagara y'abene gihugu. Turashobora kurondera amafaranga ariko amafaranga tukazosanga tiko tuyakoresha mu gukora amaserikeye yo guhamba gusa, mu nyuma kazosanga ahubwo na bimwe twarako turiyumvira guproduza ntibigikunze. Uri ngaha mu gisagara ntavyo ushobora gutahura. Nagenda nabwire yuko ushitse mu gihugu hagati hari uburere bumwe bumwe ubushitsemwo uyobegwa umutama, ukayobegwa ukiri muto, ukayobegwa umutamakazi, bose basigaye umenga bari ku rugero rumwe kubera izo nzoga. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Murumvise abashinga amateka
aho harimwo mbere na Gilles Ndabirayo sanzwe arongoye inama nshinga amateka murumva yuko biyamiriza iyo bintu murumva yuko bakoresha amajambo akarishe murumva ko batanga n'intumbero aho hari mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu uyu munsi uko turavugana haracabana kugurishwa izo nzoga baracabandanya kuzinywa mbere no muri za exposition hamwe berekana ibidandazo canke ibiribwa barazijana abategetsi bakaja kugurura ivyo birori we Rufyiri we kubgawe yaza kubera iki ni bande bakora izo nzoga bituma bivugwa nkuko ariko ibikorwa byo kuzidandana no kuzihingura bikabandanya siri yake nuko udashizemwo nijwi je nari mu Kayanza umukuru w'igihugu ariko arugurura turaza kumushikako turamushikako twari ku nama nshinga amateka yewe niho nari ariko aratanguza ibikorwa byo kubaka ikomine yavuze uko nyene na wene ikibazo rero nkuko bivuze kihari mwa kino gihugu umenga abantu bakora nabi basigaye basunze inguvu inzego z'igihugu jewe nico kono bibona kuko ibi twese ko tubavuga ibi by'inzoga mugabo usanga nka hose ari uko twebwe dukurikirana ibisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu mu bisata byose usanga ari uko mu nyubako usanga ari uko mu bijanye no gukinga iby'imiriro nuko usanga umengo abagizi ba nabi umva barenda bite gutyo baramaze gufata ikicaro rero jewe nibaza yuko hari ingorane mwakino gihugu cacu cyo kumenya ubufisi inguvu n'utagira inguvu mugabe ivyo byose jewe ndabishira mu kintu kimwe abantu bari mu butegetsi ntibapfe kudandaza ibi bintu barabifisemo inyungu akanyuma gacajibwamo n'igiturire nivyo nita ama préalable jewe ibintu vy'intango kugira ngo ibintu bigende neza izo teori scientifique nuze professeur Severo ariko aravuga na engineer John Chris ariko aravuga bariko baravuga n'amateori y'ukuri twese tuzi yuko ari science exact mugabo kugira ngo bishoboke makino gihugu hariho de préalable nuko tugira umuco wo gukinga tuko tugira umuco wo yuko ikintu cyose igomba gikorwa mu mwanya wacu kandi gakorwa n'ubishoboye n'ubuziti bubasha mugabo twebwe ibyo bintu bisa n'ibyafuditse n'umushinge wa mbere umuntu yovuga ko ari nk'umushinge umuntu yoherako umushinge nuko habanza kuba ibyo bintu byuko abantu bumva ariko gukinga ari ikintu kisanzwe ibintu birononekara akarokaba urabona ko amasoko arashuka ngo ni ibintu bisanzwe ibyo gukinga ntibibaho abantu barapfa yishwe n'ibi bintu by'izi nzoga ntihagire n'umuntu n'umwe avuga hasigaye kuvuga nde kugira ngo ibyo bintu bihagarare ariko Rufyiri tubanze twumvikane ngaho mwe mwaragize amatohoza muraraba neza ibyo bintu ico bivako wavuze ubwabo ati hariho ama préalable agiye twokwita nk'umushinge byo guherako ati kuko Severe yavuze ko nyimbara ama laboratoire no kuvuga aho hantu bapimira ibyo bintu ibyo vyuma biriho birakwiye nk'ibindi biri mu bindi bihugu nyimba ari ikina kiriya byose yavyishuye ko byose biriho no kuvuga ko hari handi hantu bizirikiye bitazirikiye kuri bwa buziranenge bitazirikiye kuri wa mwambiro bizirikiye ahandi hantu aho abantu barenga amategeko bayabona mwebwe none mu matohoza mwakoze mwasanze abo bantu ari bande reka ndagwa kandi karorero imbere ko mvuga abo banda wakandi karorero uyu nyene professeur Severa gitwara BBN yarigeze kugirisha ikiganiro n'abamenyesha makuru aravuga ibintu bishika kuri bitatu yavuze hari ibicupa bita ngo bikinju batekeramo amavuta y'amamesa ibyo byirirwa bitandazwa kwibarabara twese tubibona mu bigazi hariho aya mamodoka ya brasserie adakwija amanorme agenda mwibarabara kigwa ari ikibintu n'abantu hariho izi modoka zibanukana makara yarafashe ingingo aravuga ati ibyo bintu nibihagarare sinzi cyamukuye mugabo umunsi ntandwi zibiri zahizo zakuwe sinzi cyamukuye mugabo nagenda kubwira cyagushatse kuvuga ko ari cyo cyagushatse kuvuga ko ari cyo yazize nabyo nzi mugabo yarabivuze ibyo bintu byigeze bihagarara n'ubu biracahari rero abarundi barihandanje garuka utubwire mu matoza mwagize mwasanze ari bande haba mu bakozi ba leta canke abantu abo bategetsi nibo barimo babidandaza nabo nyene bari muri byo cyane cyane abantu bitwa abagenero abo bantu nibo bari muri byo biragoye kuvuga biragoye no kwemanga ko ngaha no gutaragatwe mugabo none wewe ushobora gusigura ibintu inama nshinga amateka yose ikorana ikavyemeza yuko ivyo bintu biko birica abantu itegeko ry'umukuru w'igihugu cyangwa itegeko ry'inama nshinga amateka
burya ni amategeko akomeye mugabo baravuga gusa bigaherera ngaho ukamengo mu masekiteri yose burya bimeze uko none kirazanye igihushane cyabo none mwe matohoza mwagize n'ivyegeranyo mukagira abo mwabishikirije ni bande babahaye ihe nyishu twe twaranditse n'inzandiko turandikira inzego zose mbwa ntacyo tweze turonka kandi sindavyumva none ko bereke bataje iyo baza mwakiza kiganiro kugira ngo babivuge mugabo niboza kubera usanga mu bisanzwe aba bantu babikora bifise inzego mu nzego bimwe babifise n'imitahe burya nta kindi kintu kituma bigenda gutyo oye mugabo bamenye yuko bariko barabikora bose ibi bintu biriko birica abantu Severe wumvise ivyo abashinga amateka bavuze bimwe ni nka bimwe nawe wagaruka kuvuga uti jewe nafashe ingingo amahingura agera ku 160 nyiranda yahagarike nsigaze 40 bace bankura Rufyiri wavuze yuko nkeka mu byo wazana ingingo ariko rafata zimwe zishira ku murongo ibintu bimwe wewe wovuga iki kuri izi ngingo z'abashinga amateka izawe ntizagiye mu ngiro iby'abashinga amateka urizeye ko ari bishobora kuja mu ngiro ico novuga kabuhinga ibintu byo kugenzura ubuziranenge aha mu gihugu iwacu biracyari nyuma gose ku buryo tubona yuko umuntu abaye umukuru kuva ku muntu mutoya nyumba 10 kuduga gushika hejuru ucumenga aciye agira ububasha mu bintu binyuranye atari ko vyatekerezwa kugenda ibi bintu byo kugenzura ubuziranenge ibyo bariko baravuga keshi bipira he ibi bintu byo kugenzura ubuziranenge ku isi nzima mu vyerekeye ibifungurwa hariho inkingi zitatu hariho leta ishinga amategeko kandi ikayubahiriza hakaba abahingura bategerezwa guhingura neza bakurikije amategeko yo guhingura nk'uko Chris yabivuze hakabaho na twebwe abaguzi iyo ubonye ikintu kimeze nabi kifungurwa cyahinguwe ukabwira leta kugira yubahiriza amategeko ibintu bije mu nzira ukabwira abahingura kugira ngo bije mu nzira ivyo byose nivyo bikora ku isi nzima ariko ahiwacu Burundi siko bimeze ahi Burundi murumva mwadushiriyemwo amajambo y'abakuru mugabo ibi bintu byo kuhingura ibifungurwa ikintu kibuze amategeko yo gukingira abaguzi amategeko yo kuhingura ibintu bikwije ubuziranenge byose birahari kubishira mu ngiro nivyo bigoye aba bavuga mu nama nshinga amateka bavuga mu bushikiranganji ni ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibintu baba bariko baravuga baba babanza kugenza abaserukizi babo muri ibintu by'ubuziranenge abo baserukizi ni BBN ariko ndibaza yuko iyo ntambwe atayiriho BBN iri fragilize nyiri suteni kuko byinshi bayivuga ko ntishigikiwe nabaye n'ubu nguma naho imigenderanire usanga keshi ari bantu bafise inyungu bagenda gucafuza BBN kugira ngo babandanye bakingira inyungu zabo hariho ibintu biravuze bijanye nuko BBN atanga ubucanke uburyo igira kugira ishobore kurangura amabanga yahawe byo bari byo we bakoreyeyo ego BBN irafise ingorane nivyo jewe kubona nari nakoze umwanya muto nahamaze hafi imyaka 3 nahamaze narakoze byinshi gose nk'ubu no kubwira yuko nakoze politike y'ubuziranenge y'igihugu iyo leta yarayemeje itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2022 iyo politike niyo iza irimwo d'une façon théorique inyishu kuri ibi bibazo biriko biraza aho nyene mu kwezi kwa gatandatu mu 2022 jewe narashitse ndaba izi ngorane ziriko ziraba mu buziranenge mu gihugu muri rusangi aho BBN itegerezwa kuza kubyubahiriza narakoze ico bita stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du BBN
hanyuma umuntu yovyita ngo iki mu Kirundi ni igitabo nakoze cyerekana ingene BBN yoduzwa ikakora nk'uko ibindi bigo byo mu karere cyangwa mu makungu bishobora gukora kandi ico gitabo inama sikiranganji yaracemeje aho narerekana ingorane zihari nk'ubu muvuga ko BBN idafise uburyo nkaho muri ico gitabo nasaba yuko bukwi na bukwi BBN kugira ngo ishobore kuja kugenzura abo bahingura nka kujya Chris yamya bivuga mu mahinguriro niki nasaba abakozi 227 kuri uyu munsi hari nk'abangana gute nahavuye bafite abakozi 160 ubu baheruka kongeramo abandi 60 n'abakozi nibaza ko baba majana 220 hafi hanyuma nagiye kuva muri BBN bemeye gutanga 60 harimwo niyo ngorane Rufyiri yavuze yo gufideliza abakozi bakaronka agahembo gakwiye iyo ngorane nagiye ndayikuye mu nzira tugaruke ku byo wareje kuvuga yuko BBN idashigikiwe oya jewe gituma mvuga yuko BBN idashigikiwe ndabivuga nishimikije ibiriko biraba ubu mu rubuga kuko ndibaza yuko igihe ndahasika n'igihe ndahaviriye nibaza yuko abari mu bushikiranganje BBN irimwo batabagendera ngo baganire bumve ibibazo bafise babone kubitorera umuti hanyuma nk'uko Rufyiri yabivuze naje narabyumvise yuko umuyobozi mukuru wa BBN wubu ahari yaravuze yuko batega ubwoba we ntibyigeze bigushikira abarundi je uko nakuze nuko nakoze maze imisi itari mike nkorera leta abantu barazi ingene meze moi je suis trop intransigeant novuga yuko umwanya namaze muri BBN narafata ivyuma narafata izo nzoga narafata ibintu bidakwije les normes ku isoko nkabiza n'abantu nkaca ndabatuma ko bajya bo ku station y'ibitoro nkabasigurira neza bakabona ingene bimeze bakagerageza ubu buryo bavuga bw'ibiturire je nkavuga nti aho siho ndi jewe ndya bike nkaryama kare iki tuma turi ngaha nuko twokingira amagara y'abaguzi tukongera tugakora ibintu neza bishobora guhiganwa ku isoko iyo mu gihugu hagati yo mu karere ni muntu uze ibindi ntibiba abantu rero bace bamenyera umwanya nahamaze novuga yuko hari umuntu yigeza telefona kugira ngo antere ubwoba noba ndiko ndabesha kuko nabizibiye kuva ku ntango baramenya n'ingene narime reka turandanize kwa Chris wumvise rero ivyo abashinga amateka bavuga nawewe usa nuko ariho uhagaze kuko uvuga uti ubuhinga dukoresha nibwo kuye gushigwa imbere urumvise kandi ivyo Rufyiri na Professeur Severe bavuga kuri izo nzoga kuri abo bashinga amateka ukuntu bavuga yuko bikwiye guhinduka abantu bari mu mabanga bagashigikira BBN kugira ngo abantu baronke impapuro zo gukora babanje kubihweza neza mubona ari cyo kibazo gikomeye canke bo baba babikora ahubwo hari ikindi kintu cinyegeje inyuma je tuba akarorero kiburaya ingene dukora ivyo numvise ikintu ca mbere kwanza nashaka yuko twerekana uburozi buri muri izo nzoga kugira ngo duhadikiriza abantu bamenye babe conscient kuko abantu baravuga metanol nibazi cyari cyo metanol ni iki ariko nibaza yuko habaye campagne ubwa mbere berekana ibintu bibi ibintu bijanye na formaldehyde iyo metanol igiye mu mubiri w'umuntu ikitanga ibintu bibi ibintu bita formaldehyde iyo formaldehyde ikacitanga acidite mu maraso y'umuntu yabinyoye ivyo bintu bikaca bitera ubuhumyi bigaca bitera ingorane z'igitigu ivyo bintu ryosekeza abahinga bakabikora kuko urambabarira siriaki twe batwita ba Tito totalement intellectuel totalement oublié umuntu wese azi ikintu ngaho mu Burundi imisi yose baramugwanya nk'uyo Severivyo yakoze nibaza yuko ari umuntu batereza gushira hejuru kugira ngo yerekana karorero kugira ngo yerekane abandi bantu abaforme kuko Severe nazoja mu nganda zose ahiburaya aba agent ba service ya normalisation
mengo ni igihumbi ariko abo bantu nibirirwa mu biro iminsi yose baba bari kuri terrain. Umushinga amateka yavuze yuko ngo bagira bamuhe yagira sororere, sinzi ko niwe yasororeye umuntu yakihagwa hasi. Iyo ni effet secondaire z'izo nzoga. Izo nzoga ziragukubita mu nkokora, izo nzoga ziragutwara ubuzima, donc mu mutwe ucuba nka chromosome inverse. Nukuvuga yuko n'ubwongo nibukora neza. Ikindi naco abantu banyizo nzoga n'abajeune n'abana bato, c'est l'avenir y'u Burundi. Niwe bari bageze gukorera igihugu. Bari bageze gukorera igihugu. None abo bana izo nzoga zigugwa amahera make, izo nzoga bashira mu masashe, na muntu ashira alcool mu isashe. Hariyo ayandi ma reaction aba muri plastique na alcool. Hari izuba na protection iriho, amarayon de soleil, ivyo byose biraoxida bizana ingorane. Habaye oxidation na yandi ma reaction aba. Nibaza yuko mushobora guteza imbere mukagira formation ubwa mbere bw'aba ingenieur mugaforma ingene Rufyiri yabivuze, ifo yuko abo bantu baho umushahara uboneka. Ariko Chris ico bavuga nuko n'abakora muri ayo mahinguriro sukubera ari umenyi buke, ahubwo bavuga yuko ari uguhahamira amaronko, baragira bya bindi BBN kabona neza yuko ibintu bimeze neza, ariko nkuko nayo babivuze ugasanga ntibashoboye kugenzura ngo barabe yuko atarabagaruka mwijoro ngo bongereze ibindi bintu bitarekuwe n'amategeko. Sivyo bindi nakubwiye na Rufyiri yabivuze. Ikindi naco nibaza kugira ngo ndashikane kuri ico kibazo ciwawe, yambwiye yuko yagize ico bita guide ya autocontrol, iyo cahier de charge. Abantu bose aba producteur bose ico gitabo baragifise, barazi ibintu vyanditse indani canke baba babizi, nibazi ingaruka mbi yacu ino ngahi Buraya canke bakabimenya ariko bakabigira nkana. None hariho tolerance zero. Ndamukunda Rufyiri ringe navuga tolerance zero. Gabriel arabizi, standard yarabonye uruganda rwacu Buraya ingene rumeze. Hariyo tolerance zero. Na bintu kuvuga yuko nguzinanye n'uyu ikintu kijanye n'ubuziranenge bw'ikinyobwa Iburaya. Babonye ikintu kibi kiri muri yo echantillon. Ibintu byose barabikura ku isoko, nivyo byoba biri mu kindi gihugu barafise systeme yo kubihamagara. Hanyuma navuganye na Severe yambwiye yuko niyo yatwara BBN. None muri BBN hariho abantu bakontrola ibintu by'amalcool, ibintu douane na accise. Abadwaniye murakorana? Severe murakorana nabo bantu bose avuze. Barakorana nkuko amategeko mpuzamakungu bivuga. Abo bazana ibintu mu gihugu hategeza kuba controle yabo n'abajya abantu bakabona yuko eske izo alcool bazanye zagiye mu marangi, zagiye mu vyuma canke zagiye hehe, zagiye mu nzoga. Imbere yuko tubandanya reka tubanze twumvirize noneho umukuru w'igihugu ico avuga kuri izo nzoga. Hariho umwe yanyandikiye yumvise turiko turabigwanya, acanyandikira ngo reka ngurumva ngo nivyo vyabitunza abana banje, ni wowe usigara umuryango wawe wenyene, ayindi miryango yo Burundi yapfuye uzoca usigara uraririmba. Bazugende abana bawe rero izo nzoga bazuziba kubera ataziha abana biwe nawe nyene usanga atazinywa. Kubera iki nukuba n'umurozi ko atari umurozi nabaza zigaburira abana biwe turara ngo urumva ngo natanga amakori ayo makori nayo kwimba imva z'abapfuye wowe aheze kubica acazana amahera nayo kubimbira imva tubahambe neza tugura isanduku kuko yataze kori. Ntidushobora kwemera ko Abarundi bafata ururero, ntidushobora kuvyemera. Hariho abagabo batagishoboye guterura akajya kadobo nk'abariho batagiterura agasenge. Kubera iki? Vya biyoga aho umuntu yiyahura abona, aho umuntu yiyahura abona ko rero mwatoye kwiyahura mubona tugira tubanyire kwiyahura. Ntitwobemerera. Genda bahaga akaroro gatoya agapiripiri nikaribwa. Wosanga umwana wawe arunzemwo urushi rw'ipiripiri mu vyo kurya, wo mwemere? Ntumwemere? None twemere bijya biyoga vyica Abarundi tubona. Bijya biyoga n'umwasi akomeye. Umuntu agutesheje yuko udazosubira gukora, uzogumukukumba ngaho gushika upfe. Hari n'abamaze gupfa, hari abo bambwiye ngo usanga bapfanye ngo agacupa kabijya biyoga. None twemera abantu biyahure, twese tuve hasi tuzigwanye, tubigwanye
twese Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. Murumva ko avugana ishavu ryinshi kuri iki kibazo cizi nzoga zisinzigaza amagara y'abanyagihugu. Aha hari mu ntango z'ukwezi kwa gatanu, uyu munsi turi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Ariko izo nzoga ziracariko ziragurishwa mu Burundi. Rufyiri ibi bintu n'umukuru w'igihugu avuga aba yashikirije abantu bose bumva bakamuha amashinga yo wumvise, ariko uyu munsi inyuma hafi y'amezi abiri bikaba bibandanya ukuri kwamye. Ibi bintu bifatiye kuki? Siriyake nari nabikubwiye jewe igihe umukuru w'igihugu yabivuga niho narindi niko mine mvukamwo yabivuze numva si ibintu rero numvise ku radio yabivuze numva ari hondi. Ikibazo rero kihari ni kimwe ibyo twariko turavuga bigenda gute mu gihugu gifise inzego zose, umukuru w'igihugu akavuga ijambo gahera amezi abiri, umukuru w'inamashinga amateka akavuga ijambo n'amashinga amateka, abo bafise ingufu zihe? Ni kibazo nico umuntu ashobora kwibaza, twese tukibaza. Niyo mpamvu ndakubajije umuntu yobihiye nsiguro kubona n'umukuru w'igihugu yaravuze nkuko ashavuye ukuraho, ariko uyu munsi akaba atakintu na kimwe kirahinduka. Nibutse yuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rimeze nk'itegeko, ndavyibutse. Hanyuma nama nabivuze igihe cyose abantu bari mu nzego z'ingozi barabadandaza, igihe cyose igitero kitwazo cyatujijwe, igihe cyose abahinga batazoba bashizwe imbere, ico gihe cyose nimwe nisere préalable ibintu by'intango, ibyo gihe cyose ibintu bitazoba birashigwa imbere ibintu bizovugwa bibandanye biri uko biri uno munsi. Ivyo ndavuze kuko navuze turiko tuvuga ibi by'inzoga, mugabo mwogenda mukaraba bimwe amazi yirwa aramara abantu, code doro ntihari, ntivuga yuko kizira kubaka ku metero 150 kwitanganya gendera amazu niyuzuye, nikizira yuko ku metero 25 kuzuza mu bisagara kizira kuhubaka gendera nibuze amazu niyuzuye. Ni ukuvuga rero iki kibazo turiko turavuga cibi by'inzoga kiri mu bisata byinshi by'igihugu, niko bimeze. Abasuma n'abagizi bana bariko barasunza ingufu mu nzego z'igihugu, ivyo nivyo bintu biboneka make no gihugu. Rero muja muri Rufyiri aya mahinguriro Severari ngaho niwe nawe ari mu Burundi, aya mahinguriro yose arazwi ahari, ahakorerwa Gasarabwayi harazwi, ahakorerwa Niki harazwi, ahakorerwa Niko harazwi, ahakorerwa Ikibangara harazwi. Kubera iki atamuntu atumberayo ngo aze gukurikiza itegeko ry'umukuru w'igihugu? Usanga abakuru bafise nk'imitahe, ivyo nta nukwigura umuntu arabideha, n'ibintu by'abakuru harimo n'ibintu by'ibiturire, nta kindi cyo tumize ibintu biba mugabo n'ubu nagenda bisubiremwo. Ejo tuzokwiro turuva dusanga abantu atamugabo agikomeye mu gihugu, twisanga atamuntu akora gikomeye. None mwe tumwe turavuga by'imbona kazoza, ivyo bintu bidahagaritswe ngo umuntu wese akora akazi kiwe, aba scientifique bahabwe ikibanza. Ndababwije ukuri bijya bintu by'imbona kazoza nitwibagire. Ego tanga rero impanuro, tanga impanuro tugire ko dusozera. Impanuro icokogwa mbona cyambere ijambo mukuru w'igihugu yavuze n'ijambo mukuru w'inamashinga amateka yavuze n'amashinga amateka nibishwe mu ngiro, nta kindi kintu na kimwe kigira kabiri naco. Aya mahinguriro niba yugare, ico ni cya kabiri cokogwa. Icya gatatu cokogwa nuko BBN yogira ingufu, abayitwara bakagira ingufu, bagafata ingingo. Ego urakoze cyane Gabriel Rufyiri. Tuje kwa Severe tuwo turasozera. Wumvise ingene president avuga kuri izi nzoga, wewe warakoze muri BBN, ni hehe ubona hari ikibazo kugira ngo amategeko ashigwe mu ngiro? Kuko nawe wavuze ko bimwe mu byo wabonye ukavuga ko bikwiye guhinduka bitakurikijwe, ubona inzitizi ziri hehe? Ego imbere yuko ntanga inyishu kuri iki kibazo mbariye, nababwiye yuko mu mpera z'ibihumbi 2022 ni mu ntango z'ibihumbi 2023 yuko twagize isekeza, nababwiye ingene byagenze, kandi nkavuga yuko uko mbonye bigenze naho tubaretse gukora bizogorana. Imbere yuko mva muri BBN narakunda kugirisha ibiganiro n'amahinguriro, narabonye yuko ibintu kuri abantu bakora regio jenjembre nibiki yuko kabisa byasubiye kononekara,
kuko bose barafata bati iyi ji yanjye kubera théoriquement ni taux d'alcool inférieur ou égal à 16%, bagaca bandika ko, ariko tukabona yuko bifite ingaruka mbi. Candafata umugambi turagira echantillonnage mu gihugu cyose, murabipima, turagira analyse, turasanga benshi muri abo bakora ivyo bintu icupa ryanditse ko inférieur ou égal à 16% alcool, mugabo umwambi uri munsi cyangwa ugashika ku bice 16 kwijana. Munsi ntivyaba, kesi vyari vyinshi, hari nizashikana 40%, zanditse ko 16. Tuca turafata ayo resultat dushira mu envelope turahereza umuntu umwe muri abo bahingura batwitavye. Uwo munsi baranse gutaha muyiranugara amahinguriro yabo, bakaca birukanga kubyira abakuru kujya president yabivuze. Ijambo rya president ndarishima, ariko nuko amategeko nk'uko Rufyiri yabivuze yo kubahirizwa. Ego urakoze cyane, reka tuje kwa Chris, tuko turasozera. Chris, wumvise ivyo president yavuze, ubona ho ko guki kugira ngo ibi bintu kuva ku muntu muto gushika kuri president ariko ariyameza bije mu ngiro? Ikintu je nkunda kuvuga no ngaha mu rugandi wacu nukutihanganira namba amakosa. Ico kintu twese twagihuje turi batatu ngaha, mengo Rufyiri nico kintu avuga tolerance zero, kutihanganira namba amakosa. Hanyuma ninde ategereza gufatirwa izo ngingo? Ubwa mbere nabo bantu aba producteur bo bavanga ibintu by'uburozi mbo nabo numvise ivyo professeur yavuze, nase kumubwira ko nagize analyse menshi muri ivyo bintu vya control qualité, ariko nafashe ibinyobwa byinshi naguzanye ngaho Buraya, birateye agahinda uravye ibintu birimo. Bo si shaka kuvuga cyane nuko gusa ikintu ca mbere boshora guhamiriza ibintu bibi biri mu nzoga, ibintu bijanye n'ibintu bya santé, ibintu bijanye amagara y'abantu, kugira ngo amagara y'abantu babespike neza. Metanol ni ikintu dusanga cyane muri izo nzoga, iyo metanol ikazana izindi alcohol. Iyo metanol bakoresha ni alcohol mbi, hanyuma izana ubuhumyi, izana ingorane. Numvise bajya abakecuru nibarira busema, ufise acidite iri mbere irica, kuko iyo metanol yica cyane umutsi w'amaso, iyo bita nerve optique. Nico gituma ubona bajya abantu banyweza irya nzoga ubona basa nk'abasinziriye, hanyuma ikacigufata no mu nkokora, amaguru na ekiribe bafise. Ivyo bintu byose bizana ingorane, kandi usanga nivyo bizana ingorane kuri ugo gwaruka. Izo nzoga zigugwa amahera make. Mu gusozera ico nashaka kubabwira, ubwa mbere tihanganira namba umuntu yagize amakosa. Ini Buraya ugize iyo kosa niyo bita basha ni penale. Ego reka nabashimire Gabriel Rufyiri, reka nagushimire kuba witavye kino kiganiro. Mwakoze cyane kubona mwadutumiye, mugabo turabajwe no kubona ko muri leta harimo yitavye. Oya ntaco bariko baratwumviriza, ivyo byose nabo bazokurikirana, ntibazobura ico bakuramo nkuko nari mpejeje kubivuga. Chris, nawe ndagushimiye kuba witavye kino kiganiro. Okay, ndashimiye kandi ku bantu bazakumvisa ikiganiro, kuko nitwo kwemera amashure twize ivyo bintu biriko birica bene wacu abarundi, kandi twibaza yuko Uburundi bukeneye ugo gwaruka, kandi murazi yuko ugwaruka nigo gukeneye ngaho kugira ngo icyo gihugu gitere imbere. Urakoze cyane Professeur Sever, naye ndagukengurukiye kuba ubitavye kino kiganiro. Ndabakengurukiye na jewe, na cyane muri iki kiganiro kivuga ingorane ziduhanze Burundi, zihanze igihugu cyose, zibangamiye amagara y'abantu, akabari yo domaine ndimo. Ikiganiro cimbo nimbano cyo munsi ikigaruke ngaha, ndabise ko twari twatumiye leta kugira nabo bagire ico badushikirije kuri iki kibazo kivugwa cy'inzoga zisinzikaje amagara y'abanyagihugu. Ico kibazo kikaba gisangiwe n'abanyagihugu bwabo, abaserukira abanyagihugu ari bo bashinga amateka barutse gushikiriza uko ibintu vyogenda. Umukuru w'igihugu nawe nyene akabateye akamo yuko badashobora kwemera yuko izo nzoga zimara abanyagihugu. Rero leta ntiyashoboye kwitaba kino kiganiro, ariko twizere yuko baza kumva bimwe mu byo abahinga bashikirije. Nashaka rero nongere nshimire abariko baragikurikirana. Mwari kumwe na Siriake Muhawe, nayo muhinga bw'ivyuma yari Maxwell Onyango. Naho ubutaha.